mugambi tera intambwe ni umugambi uriko urashigwa mu ngiro n'amashirahamwe SACODE na GLID afashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu yitwa CARE International. Nk'uko izina tera intambwe ribivuga, uwo mugambi ni wo gufasha abakenyezi benshi basanzwe bari mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu kubaha inyigisho zobafasha gutera intambwe koko. No kubaha inyigisho zobatuma bamenya yuko rujya rudandazwa bariko barakora arudandazwa benshi bakora rudaciye mu mategeko, bajya badandariza kwibarabara, badandaza ibintu nyene bitazwi n'amategeko, bamenya ko hari amategeko agenga urudandazwa, bagende kuguguruza kwandikisha urudandazwa rwabo muri API rube urudandazwa ruzwi n'amategeko. Jewe mu buzima bwanje bwa misi yose ndandaza amakara, akabare kugwagwa n'ibiyeri na Amstel na restaurant. Hanyuma nariyungunganije mu buzima bwanje bwose bivanye n'inyigisho twagiye twigishwa na CARE na SACODE. Hama SACODE yoye yaje aritera intambwe mu kenyezi. Naciye niyumvira ko umukenyezi ataguma hahandi kuvya akora vya misi yose ategezwa gutera intambwe. Canimva gutera intambwe kuwanje ko nogira umugambi wo gufyatura amatafari yo haha Musanze. Ishirahamwe rya SACODE ntararitangura nari umuntu w'umwirimizi, kandi kenshi nararima ntivyanyitaba, narakunda guhomba. Ariko maze kuja mu ishirahamwe rya SACODE narashoboye, kubera tugira ibintu byo kuguranana, narashoboye gusaba ingurane ndakora, hama ndatangura ndatera imbere buhoro buhoro. Nukuri ryaramfashije kuko narakuyeyo byinshi, narakuyeyo impanuro n'inyigisho, narakuyeyo ndetse n'ubumenyi mutahe, ndadandaza ubu ico nkenera ndakironka ntarinze kurindira ko umugabo ashika. SACODE jewe riramaze kunyigisha byinshi imibereho, kugira ngo kumenya kuziganya no kuguranana byaramfashije. Ambere cyo nyene nari umuntu wo kwama yicaye muhira, ariko ubu unye ndabonana n'abandi bakenyezi bagenzi banje, tukicara tukaganira, tukaja imigambi ingene dushobora kwitunga kubera SACODE. Kandi ndayishima n'ukuri mu bikorwa byose mbona nkora, nta na kimwe ntashobora gukenguruka ko SACODE yangiriye. Hama uga kabiri, benshi murazi ko basanzwe babika amafaranga yabo mu dusandugu, bave mu kubika amafaranga yabo mu dusandugu canke mu mahembe, bagende kuguruza amakonti bancaire, bamenye ingene bakorana n'amabanki, gutyo kuko n'abakenyezi usanga ahanini naho bakora urudandazwa rudashiye mu mategeko, barakora ibintu vyiza bakunguka, ariko kubera atababika amafaranga yabo muri banki ntibaba bafise ubushobozi kuba bosaba ingurane kugira ngo bagure urudandazwa rwabo rube urudandazwa runini cyane. Hama uwo mugambi tera intambwe uraba abakenyezi barenga ibihumbi 10. Abo bakenyezi ibihumbi 10 bagabuye mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ugizwe n'abakenyezi 250, n'abakenyezi bamaze kugira urudandazwa bakagira naho bishikanye, bafise n'umutahe woba wisununuye gatoyi, tuvuge nk'umutahe w'ibihumbi 200. Bivuga n'abakenyezi bamaze gukorana n'amabanke, buguruje ikonti muri banke, n'abakenyezi bamaze no gusaba ideni bakaba barashoboye no kuryugurura. Urumva n'abakenyezi bakora urudandazwa rwabo byo twitwa mu karorera ba les femmes modèles. Hakaba n'abandi bakenyezi benshi ibihumbi 9,750, n'abakenyezi bobo nko nabivuze ubwa mbere bariya muri ya migwi yo kuziganya no kuguranana, ibimwe bita nawe nuze. Abo bakenyezi basanzwe bafise utwo badandaza, ariko n'abakenyezi bataramenya gukorana na banke, bataramenya gukorana na OBR. Rero SACODE abo bose abakenyezi ibigisha ingene buguruza konte, ibigisha ingene
urudandazwa rwabo rushobora kumenywa n'amategeko, ibigisha ingene urudandazwa rwabo ngo bakingira. Izo nyigisho zose SACODE izo zitanga ibicishije mu buhinga bwa none bwo kurungika ubutumwa bugufi bimwe bita ama message, mu gifaransa bita SMS. Muri uyu mugambi watera intambwe, SACODE rero irafise uburyo butandukanye ikoresha mu gushikira abo bafasoni basanzwe bakora urudandazwa rwabo. Kenshi na kenshi tuca mu buryo bwo kubaha ubutumwa biciye mu buryo twita mu buryo bugufi twita SMS. Tugakoresha ubwo butumwa tukaburungika mu telefone yabo, maze ubwo butumwa bumaze kubashikira baraheza bakaza barabusangira n'abandi. Turabigisha yuko umunywanyi umwe arose iyo SMS yoheza akayisangira akayigisha n'abandi nka batanu babasangiye nk'ishira hamwe, ko kenshi tubavuga yuko dukora n'abafasoni basanzwe mu mashirahamwe nawe nuze. Karatwigishije yuko umukenyezi ategezwe kudandaza, akamenya agatandukanya ibyifuzo n'ivyankenerwa, akamenya akamaro ko kudandaza, akamenya n'amasoko ashobora gushoreramwo ivyo bintu, akamenya no gukorana na OBR SOCAB, ko nivyo inyigisho ya SACODE yatwigishije. Ico SACODE na GRID bifuza mu kurangura uwo mugambi tera intambwe nuko umukenyezi ariko ararangura urudandazwa yomenya kwandikisha urudandazwa rwiwe rukaba ari urudandazwa ruzwi n'amategeko. Hanyuma ica kabiri, twifuza ko abakenyezi bose bakora urudandazwa boheba kubika amafaranga yabo mu mahembe, muri tujya dusandugu, ku mitwe y'ibitenge vyabo, bagatwara amafaranga yabo mu mabanki, bakiga gukorana n'amabanki, kuko iyo bakorana n'amabanki, banki zirabizera zigaheza zikabaha umutahe. Baronse umutahe no kuvuga urudandazwa rwabo rusharuheza rukaguka. Hanyuma ica gatatu nuko twifuza ko abakenyezi bomenya akamaro ko kuja ukingiriza urudandazwa rwabo. Akarorero, igihe isoko ya Bujumbura yasha, hajya harimwo abakenyezi koko bahataye ibintu vyinshi cyane, bahahombeye ku buryo butagira uko bungana. Iyo baba barabimenye ubwa mbere bakagenda ukingiza urudandazwa rwabo, hajya isoko ya Bujumbura igihe yasha bari kuba baronse umuzibukiro, bagasubira bakanaguka bakadandaza. Rero twifuza ko abakenyezi babimenye ivyo vyose, ko urudandazwa rwiza ari urudandazwa ruzwi n'amategeko, ari umuntu adandaza azi gukorana n'amabanki neza, agasaba ingurane akayishura ku gihe, ari umukenyezi azi kukingiza urudandazwa rwiwe. Hanyuma kandi ari umukenyezi ariho ikori. Amakori ibintu vyiza cyane ko iyo urisha amakori no kuvuga ko uriteza imbere wowe gusa, nturi kurateza imbere urugo rwawe mu kudandaza, ariko uri kurateza imbere n'igihugu, kuko amakori niyavamwo ajya amashuri twigishamwe abana bacu, niyavamwo amabarabara ducishamwe imiduga, niyavamwo amasoko hajya abakenyezi badandariza. Amasoko yubakwa n'amakori. Rero n'abakenyezi bamenye ingene bakwiye kuri ikori rijanye n'umutahe wabo, ntibarenganywe kandi ntibarenganye n'igihugu.